Yesu ashimwe dusangire aya majambo dusanga mu gitabo kigira kabiri ca Samweli igice ca 23 umurongo w'8 agace A. Aya niyo mazina y'abahizi Dawidi yari afise. Ndagomba tuganire ku ijambo umuhizi. Jewe nsomye aya majambo nanezerewe sanga abahizi bararyoshe kubana nabo gukorana nabo. Umuhizi n'umuntu aseruka rukambye. Umuhizi n'umuntu aheba amagara yiwe mu bihe bikomeye cyane. Dawidi yari umuhizi kandi ubuhizi bwiwe ntibwava ku bugatanya bwiwe ariko nuko yubaha Imana. Murabizi ko ataja mu rugamba adashiguje uhoraho. N'aba bagabo bari kumwe nawe nabo nyene ubuhizi bwabo babukura kuri Dawidi nawe yabukuye ku Mana. Bari abagabo bahevye amagara yabo kandi usomye aka gace kose baravuga aba bagabo b'abahizi n'ibikorwa bakoze. Nagira ndakubwira yuko utazovuga ngo umuhizi atabikogwa. Izina ryose rijana n'ibikorwa bagiye bakora kandi barabakera baranditswe n'uyu munsi turiko turabasoma bariko baratwigisha. Nasanze bishoboka yuko nanje nshobora kuba umuhizi nawe birashoboka kuba umuhizi kandi ntibisaba kuba umugabo w'ikigatanya. N'abagore birashoboka ko baba bahizi. Nk'akarorero harabahizi baherekeje Yesu gushika no kumusaraba. Aba baramugumye inyuma babagabo b'intumwa bagendanye na Yesu bahunze kera babagumana nawe arabagore cyagihe yagenda yikoreye umusaraba bamukubita niho bari gushika bamubambye ku musaraba. Aba bagore niho bari bahagaze barira bababaye ariko abagabo bahunze. Burya aba nibo bahizi nivyo naco bashoboye gukora bateshe kwa bahambwa ariko babaye abahizi uko baramukurikiye baramuherekeza mbere no ku munsi wa mbere w'imisi indwi bazindutse kuraba naho bamuhambye batwaye n'ibimota neza kugira ngo bashobore kumusiga. Nibo bantu ba mbere babwiwe inkuru yuko Yesu yamaze kuzuka. Abahizi bamenye inkuru z'ubwa mbere. Haleluya. Bisigura ubuhizi nibuva kuri umugabo canke kuri umugore. Rero tugerageze tubabahizi. Abarundi bavuze ngo umwamagirwa n'abagabo ariko jewe nagira mvuge ngo umwamagirwa n'abahizi. Agirwa n'abahizi kuko abahizi ba Dawidi barakoze igikorwa gushika ku munota wa nyuma kandi nagira ndabibutse yuko abahizi ba Dawidi aribo bari baramukurikiye ahunze Sawuli. Bibiliya iravuga ngo yakurikiwe n'abantu b'imburakimazi ariko mu nyuma bavamwo abahizi badasanzwe. Bisigura yuko na wewe ushobora kubona uyu munsi uri imburakimazi ariko nagira ndakubwire yuko ushobora guhinduka umuhizi. Bikuvako ubaha Imana kandi igikorwa ugikora ugikunze. Nimba ari ugwanira muri kumwe umugwanira ubikunze. Aba bari barahevye amagara kubw'umwami Dawidi kandi barabikoze gushika ku munsi wa nyuma. Imana ibahezagire.